reka mbahe ijambo ry'abana bacu we hama dusenge. Ndabigize kubw'imbabazi z'Imana mushire umutima kugutahura, mushire umutima kugutahura. Ushaka kuroranirwa, ushaka koroherwa, shira umutima kugutahura. Wenyewe wanaenda shinda hizi nyakati na baba hano, na baba hano akamumvirize rero. Itanguriro gura abana bacu umwanya muke mubazana. Itanguriro 27 ku murongo wa 36 tumanuke hama tusenga Imana. Aramwishura ati Yakobo ni Yakobo koko, izina ni ryo muntu yambereye intonyotsi kabiri kose. Aha yari karamubwira se wiwe, hari karasenga. Sikia Jean somera soma nyarutse. Aramwishura ati come on Yakobo ni Yakobo koko, izina ni ryo muntu antwaye umugisha kabiri kose. Yanyaze kuba samuragwa none asubiriye n'umuhezagiro wanje. Arongera aramubaza ati nta muhezagiro wansigarije namba. Manzurore urabona Bibiliya ko yatuko turayisoma uyu mwanya nibirya uwashinze naye babwiye ati nimubone ntekanye gutya. Iyo periode ntivyari vyoroshe, muze muratahura. Aha anye Esau ijuru ryari rimuguye ko vya bindi muvuga, ijuru ryari rimuguye ko esheke kabiri. Yari karavura abwira se akamubwira ati peti bimbe kwisha ntaco nkigisigaranye. Mugabo rero ngira mbasigurira ahantu aha rero ngira mvuge ku kintu c'amaraso munkurikirane neza ingene dushobora abana bacu kubashira igosheni ayo twabonye ntituze tuyabone. Mugabo hamwe n'ivyo nagira ndababwire yuko kwiburanya mu mitima bivanye n'urugendo twagize ico kirashobora guhinduka obstacle yo gusanga wowe utamenye ico ukwiye gukora mu gihe cya kugira ngo ukingira abari nyuma yawe, kubera kwiburanya, kwibwira ko bidashoboka, bidapasa. Nico gituma nashaka kugira ngo mbahumurize nisunzuye umugabo Esau. Esau ni umwana wa Isaka, ni grand frère wa Yakobo, n'abana ba Rebeka. Aba bana baravutse baramahasa, urabizi iyo histoire sindayigarukako. Mugabo ngira ndabereke Esau amaze kumenya ikibi n'iciza. Ugiye gusoma Bibiliya ugasubira inyuma gatoya, urumva igituma Esau yarakunzwe kuri se, hama Yakobo akabakunzwe kuri nyina. Birafise ico bisobanura, ni kuvuga ngo barafise uburyo bavyitwayemwo mu rukundo. Ugiye kuraba mu bisanzwe uwarafise bateau de commandement yari Isaka. Mugabo mu rutonde yategeza kugira umuntu ayisigiye mu gihe atashe apfuye, hategeza kuba umusuccesseur wiwe, usigara agasigara n'inkoni. Kandi wabafise inkoni yo mu muryango niwe yabari umuntu akomeye cyane. Aba rero bari n'abakozi b'Imana avugana n'Imana. Mugangira ndakubwire yuko periode uri kurasoma commentaire biblique, periode ya Isaka amaze gutera inda Rebeka gatwara abana mu nda babiri. Ico gihe habaye nka remise prise mu bintu batavuganye. Rebeka acaja spirituel mataraduga, Isaka aramanuka. Ndashaka mumvirize aho intandaro z'ingorane zabereye. Ni kuvuga ngo Rebeka arafise igituma ataca kuri Isaka habaye ikibazo cyangwa hari ikintu agomba gusiguza Imana, kandi yari sanse kumucako. Hari ikintu cyabaye cya transfer, umwe aramanuka uwundi araduga. Isaka Imana ari kumukonsidera, mugabo spirituel Mari yamaze kumanuka. Uwari atagetinze mu buryo bw'imhembo, uwari maso mu buryo bw'imhembo yari Rebeka. Itegeza abantu babiri rero, Isaka akunda Esau kubera inyama muronderera akamwokereza, arazikotsa inyama cyane, yari mucoma mwiza cyane, yotsa neza akanyama karyoshe, akamukundira ico. Mugabo ntabone ingeso mbi ziwe. Rebeka nawe agakunda Yakobo kubera ibintu bibiri. Yaramudisciplina. Yakobo ntiyayerera, Bibiliya ivuga ngo yama mu mahema, yakuriye mu mahema, bama bafitanye ikiganiro.
Rebeka akabwira Yakobo ati wewe nubwo ubona urya ari grand frère wowe niwe grand frère wiwe ufise amasezerano niwe uzosubirira gufata inkoni ya so wawe bika iryo banga ryumire ko igihe gikwiye kigeze bizoba yaraba mukuru wiwe kubera ari umuvyeyi nawe yaramukunda mugabo birivuga ngo yaramutuntuza umutima icambere yamutuntuza kuberike yari umuhigi yama mwishamba yari umwana umuresponsable ataboneka ikigira kabiri kubera kuja mwishamba cyane acatakaza ubugombe bw'Imana arongora abagore b'abanyamahanga kazi kizira iyo ufise impwemu y'ubunyeshamba urubuzi inkwaro cyaruvumbukana igihuna kubera kuyerera munkurikirane kugira ngo mumenye ico tugomba kugwana naco carico mubwira ati wewe itonde guma ngaho koresha ubwenge umuntu atuje umuntu atekana akabwira Yakobo umuntu atekanye agira ubwenge bwinshi umuntu atekanye yanariza byinshi umuntu atekanye ntapfa gutwagwa n'ikihuse cyose ariyumvira tekana nibaza ko yari karamubwira ari jambo riri muri 5:5 Matayo akamubwira ngo iyi si izoganza abantu batekereje umuntu atekereje ni washobora kudomira iki gihe turimo bwira mugenza watekereza tekereza kandi ikintu cyonyene cyo gushiramo esprit yo gutuza ni kwegera Kristo wenyine Yesu ni waduha umutuzo Yesu ni waza agafata amakaraktere ziri bizarre dufise akazikondana muri twebwe akadukona akagenda kona intege nke ahagenda kona ingeso ahagenda kona kubwira ngo je nakuzuko ngo tuva mu muryango w'abenengwe ngo ivyo byose akabikona ugasigara uri umuntu usigaye uri ntama yiwe wumvira ivyo avuze mugabo papa nta munsi numwe azo gufata ku nguvu ngo umviriza ku nguvu niwe ubigira mu ruhare ndashaka munyumvirize rero haleluya aratekanya akamubwira ati Yakobo tuza nivyo birashoboka kuri kurabona ibintu binyuranye n'ibiki umenga ujya mwana niwe kuko yarabona ingene Esau ari privilege kuri se rimwe rimwe akagira dutafata none ko papa ari wafise umugisha ibi mama mbwiye nivyo mama we akamubwira ati turiza mu mahema igihe kizogera turiza mu mahema okay Yakobo yasuruhiye kuganya reka ndahareka ikintu ngomba kuvuga rene giki nyamukuru ndashaka kuvuga ku muntu yasa nk'umuntu yari yarononekaye atakicaye mu muryango biciye mu gutakamba biciye mu kubona amafuti yagize biciye mu kubona esheke zibiri zose aguyemo vyamukwegeye kurekura guhiga kurekura ikintu cyose araza atakambira umuvyeyi kandi umuvyeyi yamaze kumumvisha ko atakintu nakimwe asigaranye kubera gutakamba ubuntu burazana ikintu kitari gihari muri rivyo kantikari vyaravuga ngo kuko ari we nziga kubuntu sinzoreka gusenga ndashaka mura uyu muntu yari yatakaje amahirwe akomeye gutwagwa benediction genda murabe imigisha ijambo Isaka cyangwa Aburahamu yavuga barya abagabo bage akwatuye kw'ibintu nibwo bwaba ari ubuzima bwawe hano musizo yafasha abwira Yakobo aramubwira tuzobuku ikime cyawe kizona ubwatsi bwawe uzotonda ko ikime uzogira gutya ibintu bizoba vyoroshe bazogukorera uzogira abantu bagukorera uzogira ubuzima bufise umutuzo kandi butekanye afata umugisha arawumuhereza Esau avuye guhiga yaronse arateka azana injya zishikanya sanga se we yahaze hari uwundi yamaze kuzitwara aramubaza ati rinde genda murabe musome neza bibiri Esau Isaka yumvise ko Esau ari wagarutse ahagaruka avuga nkaho menga ni hakigaruka ko yari yamutumye di papa ndagarutse kariho kumeza Isaka umutima wahatse kumuhagararamo kuko yaciye amenya igihereje gukoreka yarabizi ko isi y'imhemu yarekuye ibirekuye yaravuga ati mwana wanje nivyo noguha naco gira namaze kugutanga uzoba umuboyi wa Yakobo nagushize muri liste bazokorera Yakobo ndiko ndabwira rero ba Esau aho yorekuye aravuga ati ivyo yose nubwo ntwaye umugisha ugira kabiri atangura gusipriya se wiwe yavura aramubwira ati ndi umuntu ngowe nukuri nta kintu usigaranye papa nta mugisha numwe usigaranye ati nukuri mwana wanje haguruka ugende ntawe arasombwa ati raba neza siguza ya mana yawe ariyo mana yacu nta kantu nakamwe ubu kwarengiye kuba umutimbayi ngende kumushumba nari umuntu mfise izina narasamaye nkora amafuti ngirira ubuntu se waramubwira ati papa petit haguruka
nta bintu bigihari ntiyarekura. Ngibi ibintu bituma hamwe na pasi yacu mbi abana bacu batuzigama, nuko dutahura ko twagize pasi mbi, twakomotse ku bavyeyi babi, tugaca tuvuga ngo ntiturekura kugeza ivyo twagowemwo twebwe abana bacu tubahabwa isezerano rishi. Bene Rekabu nta kindi batsinze. Imana yamubwiye, urazi Imana kugwa akadoye kukubwira ngo genda umbwire umuryango wa Rekabu, ubwire ngo mu muryango wiwe ntiyazobura umuntu n'umwe amagarara imbere. Urumva umugisha mwe guhagarara imbere si kuza ngo Mana ngo ndi hano. Iyo uje imbere ukaba ufise privilege yo gushikira urabura iki? Iyo umaze kubonana n'umwami ibintu biba bihindutse. Urose Kristo abaronse ubugingo amacahabwa gutoneshwa n'uhoraho, acahabwa gutoneshwa n'uhoraho. Ntimubikinishe ubuzima bwo kurondera Imana, ntimubukinishe, niyo mahirwe yonyine isisigaranye. Ukunda wese umubwira ati ni igihe cyo kurondera Imana. Kandi turi muri rya jambo rya Isaya rivuga ngo murondere uhoraho bigishoboka kwabonwa. Hasigaye igihe gita katwinyegeza, kuramiriza, unaendelea unagonga kabandanya ugonga. Aramubwira papa ati simvi mande yawe ni wewe bahaye umuyoboro w'umugisha. Aravuga amase wibara ijambo riratibuka. Aramubwira ati mon fils, niri nagomba kubwira ba Esau bagize pasembi ngaha. Ba Esau ntiwikipabiliza ngo wibwira ko ivyo waciyemwo abana bawe bazobicamo. Aha niho umugozi ugiye gucikira. Aramubwira ngo umviriza mon fils, numva ijuru hari ikintu rimpaye. Ijuru rirambwiye ngo igihe kizogera, bwira mugenzi wangu igihe kizogera. Haleluya! Igihe kizogera. Ibintu biba birahindutse kwa Esau. Harakuweho ijambo ry'uko azogogwa imyaka yose. Amubwiye ngo vumilia, wakati unaofa utatimbia. Igihe kizogera. Umviriza ukora iki? Wiyambure, wigobotore. Niko handitse ku murongo wa kangahe. Se wiwe Isaka aramwishura ati uzoba kure y'imirima imera, uzoba kure. Mumviriza imivumo yari yaha. Buisanzwe Imana ari mubwiye ngo uzogendana n'amapfa. Aho uzoba umukene hamwe n'imbwa ikubonye gusuzugura. Wagiye kure y'umurima uzoronka injya kigoyi. Umviriza. Se wiwe Isaka aramwishura ati uzoba kure y'imirima imera, uzoba kure y'ikime kiva mu ijuru. Inkota yawe Mana udafise ikime kiva mu ijuru ucuronke cyane. Wowe umva ufise iki? Atakime we uri kure yacu, wewe umva Yesu yari yahawe umuvumo mu b'Imana yanjye. Ndasenga ngo ijambo ryari ku buzima bwawe bivanye n'amayesheki waciyemo ntirize rikurikirana abana bawe. Ego twaramenye Yesu, twaramaze kumwakira, ariko twarababaye. Hari ibintu utariko turaronga kubera pasi yacu mbi. Abana bacu marufuku, abana bacu marufuku. Abana turiko turavyara abavyeyi muri ngaha marufuku. Kirazira kikasiririzwa, nibazogogwa amagogo twebwe twagowe. Birashoboka naje uyu munsi ndi Esau mushashi, narigeze kuba Esau wa kera. Muhiri wacu turi kondane gukena. Ninde yo kwibwiye ko twoca mu bantu twebwe? Ninde ko batubona na lift bataduha? Ninde? Weye reka nabireka singenda wa. Ninde? Twari ba Esau mugabo hama hariho ubuntu bw'abantu batakamba, abantu barondera Imana, abantu bayambaza. Nivyo warakoroye inda, nivyo waragize gute, nivyo waragize izo nkurikizi. Stop. Ku bantu uzovyara, ndatuye abasore n'inkumi muri ngaha, muzovyara abanazire, muzovyara abana bubaha Imana. Abapapa n'abamama mufise abana banyu. Stop. Nta kibi kizobegera.
ntibazoburanirwa, bazoba hafi y'ikime, bazoba hafi y'imirima, bazoba abantu bakomeye. Imana irabwira uwavumwe yakuriye mu muvumo arawonka arawurya uwitwa Rusi. Ndaha Bowazi aramubwira ati Rusi we, ko wahungiye ku Mana ya Isirayeli, ko wahungiye ku Mana ya Isirayeli, ntusubire kandi kwiyumvira Mowabu, ntusubire kwiyumvira umuvumo wakuriyeho, ko wahungiye munsi y'amababa y'Imana, Uhoraho agiye kuguha umugisha. Twarageze mu kibanza ibintu bihindukiramo. Ni muvyumve sengero, mw'izina rya Yesu n'abasengero ngo muvyumve. Abana bacu bazotunezereza, abana bacu ntibazoba ibigeragezo, abana bacu ntibazoba abamayibobo, abana bacu bazoronka ibyo tutaronse twebwe, bazotubungabunga mu zabukuru, bazotubungabunga mu zabukuru. Nta mwana wawe azokwambara impenereza, nta mwana wawe azoca muri boite. Ibyo byose tugira tubikomeshe ngaha. Nta mwana wawe azosambana n'abahungu aguma, no mwana azokubaha Imana kugeza igihe cya mariage. Tugomba kuvyugara. Bamwe ngaha dusigaye amahirwe, agahengekezo dusigaye ni kubana. Ico tararonka nukikironse. Ubunya ahantu ukeneye naho kubungabunga abana kugira bazakunezereza. Ndavyanse, narabaye umusuma narakijijwe, narasambanye narakijijwe, byarahindutse. Ubu ndi mu rugo kwa data. Kirazira ndarekuye umwuka w'abakobwa ba Serofehadi, duhagaze imbere y'umuntu arepresenta Imana, turamubwiye ngo papa yapfiriye mu vyaha vyiwe, amafuti yakoze yarayiwiwe, kutavyara abahungu biramuraba, iyo ni afere yawe nawe wamuhaye abana, ariko twebwe turakubaha we wa mana we. Tubwirire Imana yuko natwe dukeneye ijambo, natwe dukeneye ijambo, dukeneye ko ibintu bihinduka. Uwo ni wo mutima ndekuye ku buzima bw'abantu bari ngaha. Tugomba guhagarara tubwire Imana ngo Mana, ivyo tutaronse abana bacu baze batunezereze. Abahungu muri ngaha n'abakobwa, mukozi Imana yavuze ati narakoze rero mugabo je ni kwera Imana ari cyo gipindi Imana agomba kunshira bakubwira ngo inyigishe mwe ntimuze mubikore, muhagarika ibintu byo gupfa kuyoragura umuntu wese. Mwankumi zacu cyane cyane abakobwa muri vulnerable cyane kubera gushuha amatwi. Ubuhoho mariage zihari ziteye ubwo umenga Yesu agira garuke. Wobonye ingene ziba numenga n'umunezero, mugabo n'amezi 6 n'umwaka baba bavaye, na mwaka baba batanga guhemukiranira. Byara umugisha kubibona, mugabo ntibikira umugisha kuko benshi babijamwe batazi icyo bagiye mu vyari byo. Bakobwa bacu ihangane kugeza kwihereza. Mwavyumvise ga bakobwa, mwebwe rero muri ko muravyumva mutarashikayo, mukozerere nta yandi mahirwe ahari. Munyumve neza, aha ntabwo ndiko ndakina. Abakobwa mwe muri ko muravyumva n'abahungu, ukifanya rero umesha sikia. Bibiliya Imana bitubwira yuko yihanganira ukutamenya. Nico cyonyene yihanganira. Umaze kumenya ntiyihangana. Nivyo mwavyumvise. Tekirize, mettez les pieds sur terre. Ntibishoboka, ni muhagarara. Imana yihanganira ukutamenya. Umaze kumenya biba byiza, biba byiza. Kandi mu bantu Imana ikariya cyane nabamaze kumenya. Kirazira imwemu yose ya Egiputa, ubuzima twagendeyemo, amaboate twagiyemo, ivyo twaciyemo ntibibazo. Manuka aho hantu warugeze. Inkota yawe nizo kubeshaho. We wumvirize, Imana itamugize umurego. Togera niho nkeneye ko dusengera rero Mana we. Kandi igihe kizogera uzokwigobotora, wiyambure. Mwavyumvise baesawu muri kamuranyumva, baesawu nabona hari igihe bagira amahirwe. Nubwo ibintu byari byarononekaye hari igihe cy'amahirwe. Batuzanira abana bacu ngaho babakure muri
Sunday school umwe wese atora umwana wiwe tugomba dutakambe kandi ni igikorwa cyo kwizera gusa si ugusenga cyane gutuma biba dushaka twizerere hamwe dusenga iminota 5 dusenga iminota inga ariko twizere ko abana bacu Bibiliya iravuga muri proverbe haravuga ngo hana we Samweli zo kunezereza Samweli zo kunezereza hana we Samweli zo kunezereza irakoze Olivier na irakoze Lydia Bernice Benaya n'abandi